Hello guys, nizere ko mwese meze neza. Abarundi benshi bari kwibaza ukuntu nabo bokorera amafaranga kuri TikTok. Nimba nawe uri muri abo, reka tujane. Let's go. Okay, turatanguye. Nivyahe ibihugu muri Afrika vyemewe guhembwa na TikTok uyu mwaka? Uyu mwaka TikTok yemeye kuba monetize muri igihugu ca mbere ni Nigeria, hagakurikira South Africa, hagakurikira Kenya, hagakurikira Egypte, hagakurikira Ghana, Maroc. Nimba uri muri ibyo bihugu menya ko ufise amahirwe akomeye muri TikTok. Gusa kandi je ndabazaniye nubwo uri mu Burundi naho nyene birakunda. Nk'uyu mu mama yashize ko video ariko arateka gusa kubera iki ari video yiwe yatumye iba monetize. Yaba ari video y'undi muntu ntabwo yaba monetize kubera iki ko ari umu influencer uriyumvira ikintu wowe ukora ba misi yose hamukirongera iki amafaranga. Ndabazera kandi kanu rero no mu Burundi byose birakunda nubwo mu Burundi tutemewe gusa birakunda. Hasaba iki rero gufise aba followers bakwiye followers banga 10,000 nawe uzobakwiza buke hama ukishira ko ama video buri kwezi buri munsi bivana na video zingene zikora hama tukirongera amafaranga twese tuguma tubakurikirana gusa twonona mega zacu abakaba bari tubinjiriza. Reka natwe rero mu Burundi twinjize gusa ikintu kibujijwe kuba upostinga video atari gwawe. Raba ibyo umereye gukora ibyo menyere gukora byo wamukora akaba ari vyishira mbari gutamba nimbari guteka nimbari kugira iki byose ushoboye shira ko pfa gushira kuna ko tujye mu mama yashize ko akana ariko arateka gusa ko nyene gatumye bamonetize arirongera amafaranga kuri TikTok. Ubu ni nk'umuki content creator kuri TikTok byose ukora uri muri office yawe ifata ka video ka 15 seconde gusa 20 seconde ushirireko nimba uriko yaga ku telefone fata rondera umuntu agufotora agufate video nawe wirongera amafaranga tusoyarongerera imye. Chambere ubanza gukora gena mu Burundi shikirwe ubanza guhindura location ukabesha huri nibabone kuri mu gihugu cyacu mu Burundi kwa ikintu cyemewe. Reka duhindure location tugende twerekane ko turi mu Bufaransa ko mu Bufaransa urumva ko ari hanze ari habiremewe. Ubufaransa cyo igihugu cyambere cyemewe cyatangwe no kwemegwa. Ubufaransa cyo cyambere cyo tubagize kiduhinduye ngene babona aho turi hama rero aho tugeze na rero iyi video inye sinshaka kwivuga ko menshi kubera iki narayikoze. Ra muri description hariyo link yayo tuyibona video yi ngene uhindura location kare tutangire twirabire ukuntu nawe wo mu content creator tugiye gukira konti. Rero nimba tugeze hano tukiri kumwe raba ko wagize subscribe ko nanjye byonjohera raba ko wagize subscribe hama turabandanya raba ko subscribe kandi nanjye byonjohera. Nimba warayigize rero raba ko wagize part de video kuma video yose weriki uzozo wirongera ama video yose natwe reka twibera ba content creator kuri TikTok twirongera amahera hamwe. Hama nimba nubu tukiri kumwe wewe raba ko wagize subscribe nimba washimye no video raba ko wagize subscribe hama nuhura n'ikibazo nyandikiye muri commentaire hama nushaka ya video urabagina bandira location nakubwiriye muri description niyo nayishitse ugendura banyine bahindura location titonde mare tubandanye ibyacu akubatanze ni Foka Tech. Aha turi kuri Foka Tech niho twibereye niho turuzo kwa mutukurikirana twamatwishira ibintu misi yose chaque lundi tubandanye rero twamazogira muri TikTok. Aho urabona izuba byo bagusagira ushaka kuri konti bagusaba mbari phone numero telefone email cyangwa ukabandanya muri Facebook cyangwa Google yawe Gmail iri muri Google cyangwa iPhone nawo munsi continue Apple. Tubwire rero ko ata dukeneye guhisha location dukoresha hehe ijya ya mbere use phone or email gusa rero ntabwo dufite nimero yo hanze dufite dukoresha iki Gmail kubera Gmail ntabwo werokariza uko nyene gusa nimero telefone werokariza. Reka tubanze dushire mu tariki y'amavuko nucino video itarahera please nimbukine ko mu content creator nimbukine TikTok yawe uzori guhemba nuzoka mukorera ubuntu nuzoka gusura ama video y'abandi bantu postinga by'iwantu naronga amahera ndagusabye nucino video. Reka tubandanye video reka tubandanye sawa. Wabone ko ngaho on tubona mbari FR plus 33 bisigura ko location yacu iri he mu Bufaransa kona kanunda bibiye ushobora ni mu Bufaransa usa nushiyemo nimero ko nta nimero mu Bufaransa dufise dukoresha iki email
dukoresha iki email, ko email ntabwo wirokariza uko nyene hagiye muri nimero iyo gushiramo nimero na nimero mu France dufise kiyo tuyifise tuyishiramo tutayufise wanditse nimero mu Burundi barabibona gusa ko wagize ko wababeshi kandi mu gihe wababeshi bashobora kugara konti yawe rero dushiremo Gmail yacu ngaho onye ngiye tugira kiya twiconnect tumaze kwandika Gmail tumaze kuyandika gusa aho munsi turabona buto yanditse ko next gusa rero cura baho harugura yo buto next hari ahantu tutikoza kugira iki gushiraho gakura kwemezaho ngo get transaction content turonke iki amakuru yavuye kuri TikTok sawa reka dushiremo iki rero mode pass aningo creating a mode pass bisaba iki ugenda ushiramo ibintu bitandukanye ntushire ko izina gusa oya shira ku izina mba alphabet nonya uvange na alphabet nini ukivanga mu nibiharuro uvanga mu niki hamye n'umuntu yo kwiyumvira gute ntanayironke ariko turagiye ko creatinga password nababwiye ibintu bisaba ni izina ibe riri mu alphabet nini nonya nibiharuro niyo password bo bakunda kandi bemera ntibo bapfa kuyemera tagize kutashizemo amakode agoye katubandanya baturingiye iki code gusa rero baturengire code banza kureba ko tutari robo reka tutwemeze reko tari robo tufata ku gafresh ko rakabona gafresh uko ukajana iburyo ugenda uraba ya gicapo cyawe baguhaye kukiza kwipanga neza tubumenga nta shusho irimo gusa reka tugenda tugatwara buke wabonye ko havuyemo ishusho havuyemo amavera abiri birahuri bibiri aho sigura uko rero muzunga cyabona ko tutari robo duciye ubwenge aratwemereye code reka bayirongike tugiye rero kwiraba code tuyebira muri ya Gmail twashiramo nimba tukiri hano rero nimba washimye abakoze subscribe nicyo kintu ndagusabye cyonyine ni inyungu yawe kandi inyungu yanjye sikugahato bikora ugushaka please sikugahato vraiment kweri reka tubandane n'ibyacu rero tugiye muri ya Gmail yacu turabonye code baturungikiye turayibonye ngaho on 384714 biharuro bitandatu turagiye hehe muri ya browser yacu turagiye turagize iki turayipastinze turayikola turayanditsemo ya code yacu katurindire rero please nimburi ukiri kurahira bino video harimo ko wagize subscribe nicyo kintu ndagusabye cyonyine ko ndazi ni byinshi iyo subscribe yo gufasha misusuko mawirongera amakuru mashashe nawe wibereho nk'abandi ko babayeho kwa ga system si benshi bakazi aka system si benshi bakaze mu Burundi kumabarira ngo TikTok ni hemba rero ndakuzaniye akantu nawe uravuga ko TikTok mu Burundi hemba aho turashizemo ki username ndayemeje shise mu username izina bazokuma bakubonera ko abantu izina ubaye verify babone ko ari account nyine yawe ngizinde Foka Tech tayari TikTok yanje nahejeje kuyicreatinga hasigaye iki rero seko nangura gukora akazi gusa rero open on TikTok ntuzupimo ivyo ndako muri uwo mwanya open TikTok ngo go the full up experience ngo open TikTok aho sibi byonje ko gusanga aho kigenda muri application direct ugiye muri application direct nawe baca bakurokariza direct baca babona aho uri baca bavuga ati umuntu ariko atubesha location ariko atubesha muzopima bikora tukuma muri browser nyene tugiye muri parametre twafyonze uburyo buto butatu no baratuzane kandi ya notification muzopima uyemeza abo bakeneye kumenya kuri umuntu ava he hari wahe gatubandanye n'ivyacu aho ndiko ndabibira amabanga iyi video nanyarukije kubera iki ni uhavurambi kuko ndazi benshi bararambika ko bagira ikintu nacinda nyarutsa kugira iki nawe we ushikirwe abonye igihugu tukiturimo rero konti yacu twagize iki twayugururiyemo batuheretse ko turi mu Bufaransa konti yuguruwe he mu guys ndabira kano kwe warukazi araho wari bwakabone mu Burundi araho wari bwakabone ndakuzanye rero ngiye nawe wirongera inote uzovuga ati ngo Foka ngo numuntu mubi ngo arijya n'ibintu ngo ariko oya please abarundi turakundana nigiye guca amatano ubuge reka twerekana urukundo ndakuzanye n'abakantu zo kuma wirira amafaranga ndazi mu nyumuzo nshimira mu gihe nawe uzoshikirwa uzovuga ati Foka yaranyigishije akantu yaranyeretse akantu please ndagusabye rero numbugize ngaanya era ko subscribe kuyuzora wirongera ibintu nawe gusa rero umaze kugurira account aya maparametre ndikunda kwereka
iyi privacy tutugikora ko konti yacu iri private, mu gihe konti iri prive ntabwo bagwa subscribe, ntabwo bagwa followers uko nyene. Bisaba iki rero kugenda kuyikuramo aho ari envers, menya ko TikTok yawe iri prive. Umuntu yaje kugwa followers bisaba abanze gire demande kugira umukonfirme. Reka rero tugakuremo twebwe bw'iki umuntu wese ashatse azariyandikisha kuri iyo konti yacu, turagakuyemo avuga ati rero ko konti yacu iri public, umuntu wese arashobora kuyifollowinga byoroshe bitanagoye. Gusa yuko ari envers nta muntu yagira iki yayifollowing ko nyene. Aho onye tuba tugiye kudownloading iki amadoni yacu ya TikTok, babone ko tutari spam, babone ko tutari irobo. Reka rero tubemeze ko tutari irobo, tugenda kugira iki kudownloading iki amadoni, babone ko turi abantu. Tugira kuri request data, aho ni request data kugira iki kusaba amadoni yawe, ubasaba amadoni babone ko ukati umuntu ari seriye kweri aragiye no kurusaba amadoni y'ubu nyene. Aho ni mu kwemeza ko utari irobo, kuko ibintu by'ama platform bisaba ubwenge bwinshi, akandi kantu ko ndaribira rero. Aha tugiye kuzaya ngo download data, batweretse itariki twamaze kubisabira ko aha anye badushaba mu kutwishura, batwishuye batuzoba bamaze kumenya ko tutari iki irobo. Aho tugiye kugira iki kuraba aho bahindurira indimi. Nimba udatahura icongereza iraba indimi utahura, nimba ari gishinwa, nimba ari giswahili, nimba ari gifaransa, nimba ari giki, indimi zose ngaho ukeneye zirimo, zo ifuza zirimo. Kiretse kirundi gusa nico kitaragira kitarashikirwa. Igiswahili mwakibonye turaba n'indimi nyinshi zirimo, bari carabo bari giki. Hama rero guys, nimba tukiri kumye hano raba ko giziki subscribe, nico kintu gusa ngusavye. Ahantu nawe utabonye neza nyandikira muri commentaire. Foka hari ahantu ntabonye neza, ntatahuye neza, hama ndagutahuze. Please ndagusavye ugira subscribe, nico kintu niyo membo ndagusavye gusa, sinkeneye amafaranga, sinkeneye iki, nkeneye subscribe gusa. Hama ikindi naco nimba video wayishimye raba nawe ntuwijyane uburyo, ntuwijyane ubumenyi, raba urungi usharinge ku mugenzi wawe ubona nawe nyine bikeneye, aho kuri report a problem, nimba ugiye gutanga raporo ya konti yawe. Nimba konti yawe ari ikintu kitagenda neza, uraraba no makesho wonye ucyonda kwa mukacuwarungikira bakabona ikibazo cyawe, cyangwa ukagenda ukiyandikira ati jewe TikTok yanje ntabwo ndi gufollowinga abantu. Akona ga system ndabaza ntasi benshi bakazi, ariko ugenda gufollowinga abantu bikanga, ukagenda ukababwira icyo kibazo, ntabwo ndi gufollowinga abantu biriko birane kubera iki bacabwiye ati rindira mukanya gato barakurabira gusubira mukanya birakunze. Nuko rero ama system yose bakoresha abantu benshi bari guhembwa kuri TikTok, hama nawe nubwo uri mu Burundi birakunda, je suis sûr certain birakunda. Bidakunze nawe uzomishuze hano muri commentaire, uzomishuze cyenda kubwije ukuri birakunda. No system benshi bari gukoresha kandi bari kurongeramo amafaranga. Iyi ni system ndakwibereye, nubona bajya abandi bari gutrendinga birira amahera, menya ko ari yo system bariko barakoresha. Gusa bisaba iki TikTok International, itwakiri ni TikTok International, urabona ko baturuse ko turi mu Faransa, ni ya TikTok yemewe guhembwa, international yemewe guhembwa. Guys kano kanda kozaniye vraiment hari ahantu hari bwakabone, nimba ari ari bwambere ukabonye, please labugire subscribe kuko ni byinshi bakoma wayibone. Hama vuba nzobereka n'ingene wayibyaza umusaruro, n'ingene wa postinga video girigere kure, hama hashtag washiramo byose nzobikwereka kugira rero nzobikwereke banzu nyeri ku rukundo. Hama ni kuri Foka Tech